Les amis, sangwa amahoro y'Imana magara meza n'amafaranga nizeye ko mwaramutse bien. Nanje meze neza. Bagenzi kuba kurikirana Agaciro Media mwagiye mubibona ko nagenda bakorera ibiganiro byinshi bitandukanye i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Ariko kandi no muri Tanzania narakoze ibitari bike hariho kumbure no byinshi mutarabona muzogenda murabona. Ico nje kuvuga niki rero mu mirimo nasanze bagenzi abarundi bari Nairobi bariko barakora nasanze yo icambira abarundi bariyo vraiment nabakozi kandi cyane barakora pe. Rero kubera ko badasuzugura akazi kumure no gasuzugura ngira yari ukiri mu gihugu donc amaze gutembera sa gusanga ubuzima buri très cher kandi bikeneye yuko umuntu adasamara ivyo kwibwira ngo warize narize ibi warize ibi mugabo nimba udashoboye kubikora kora basi cushoboye. Ayo mugani nkunda guca nti burya buri muntu wese afite devoir ku isi yo kwibeshaho. Nivyo bituma ivyo wize ubonye utazi kubikora kora ivyo ushoboye ariko wibesheho. So nabonye rero abakozi sirituko hariho ubwoko bw'imirimo nasanze bariko barakora unabonye umuntu ariko arakora kiye kintu ushatse gucumura munsi mu Kirundi timwaramutse neza mwiriwe neza nk'ubu nasanze abantu badandaza ikawa cyane n'umumotari wa mbere nabango yenyekire ngishika i Nairobi donc moto ya mbere nuriye yari yo mu Kenya hageze ko ndamuriha nyene aho kantu kameze nk'akantu kan challenge hageze ko ndamuriha nakuye umufuka amafaranga nari nayashize mu mashiringi y'amakenya ndamurihara yanka donc ambwira ngo twebwe rero ngaha ntitwakira intuzeya ntitwakira amafaranga mu maboko donc uyampa electroniquement donc nda sending kuri ntuzeya yiwe M-Pesa yiwe nk'uko twe tuvuga ari mikashi aho kantu karankanze nyene ntangwe kwibaze ukungana niko mumeze mugana nawe yaciye ambira yuko ti ndabwiye nti je nayo mvize kandi nizo system uri kurambira je niho ngishika ngana okay you are newcomer uri mushasha hani wacu okay hama ndamubaza nti je ndamwibwira nti je mvuye mu Burundi nje muka visite nga nzosubira inyuma vuba ndamubaza nti none igihugu citwa Burundi urakizi ngo ni ire inchi ya ngira we yari yaciye no mwishuri gatoya ni iye inchi ya Evariste Ndayishimiye ati yes niyo okay ndabaza nti nigiki uzi ku Barundi none siritu bari ngaha eske bari ngaha murabamenye canke basa na bamwebwe iyo bariko barakora ntimubamenya ati rero aramye ati ngahe Nairobi atubonye umuntu ariko aradandaza kahawa ati umuntu abari umurundi atubonye umuntu azinjugu umuntu abari umurundi ariko rero naravuye ndatembera ndabona n'abarundi benshi nsanga barakora imirimo itandukanye siritu ko mu rudandazwa burya batadandaza utuduto gusa no mugabo kenshi vreme ivyo nabonye ubonye umuntu ariko aratembereza ikaranga canke injugu canke intuze ya bonabonye n'intuze bayitembereza ikawa yakawa yacu mwabana umwe hari irakundwa kubi sinzi ngwishikayo gute kandi abana bayishika nabo bose ni intwari pe yakawa yacu y'u Burundi irakundwa ku rugero rwinshi. So rero mwabana umwe ikintu nabonye cyafashije kuva mu bukene bari abantu ni n'urudandazwa kumbura umuntu ushaka kavuga ko ruri no mu kajagari kuko kesho usanga ari urudandazwa rudatanga itagisi mugabo kandi reka kino kintu tugizigure neza tuki compare no ngahi wacu Burundi bobo iyo uca Kenya system yacu umuntu akora utuntu duto tw'amafaranga makeya uwo nta tagisi atanga kandi nimeze ko no mu bihugu byose bijya niko bikwiye kugenda urabona nka ntuze ya nk'ubu ngiye muri bisi nki ku madirisha yabo ariko donc ajya ntuze ajya nimero ya M-Pesa ushaka kubarihirako burya urisha amahera ya bisi nta transaction iva kugira ngo nkuko ngunda kurunkiye amafaranga nk'ibihumbi 5 kuri mikashi usanga bashaka kugira ngo urenza kaya hari ya revyo ntabibaho ntavyo kurenza uza kurenza ko mu gihe abaye amafaranga menshi. So
ico ni kimwe binashobotse bya na Lumitel kuri system yayo ya Lumicash ibikwiye gukoresha. Abo dufaranga duto ni ntibagire ntibatangishwe tagisi cyangwa transaction, ibyo bikaba kumbura bigeze ku mafaranga menshi. Rero ubwo rudandazwa rw'abantu bato umwe avyuka donc ati hako nkubitwa n'inzara ndasigaranye nk'igihumbi cy'ishiringi cyangwa amajana ngahe, reka ndagura utuntu ntembere, araza kunguka kandi aza kunguka aza kumubeshaho nibura muri umunsi hamegeza so ya surviving gutyo azoteba ahaguruke. Sinigeze kubakorera inkuru kuri Agaciro Media yaraciyeho, nibaza ko abenshi barayibonye, inkuru y'uwatanguje Azam Group yo muri Tanzania. No musi Azam biragoye yuko hari ikintu wofungura canke kuva kuri kinini ngira no gushika ku mbombo canke ijojo uza kununuza muri Tanzania usanga ari Azam, ariko yarigeze kuba mutoya nawe adandaza twatuntu asurvivinga atembereza. Rero mwabantu mwe utwo tuntu turafasha cyane abantu kwiyungunganya kubaho. Ikibazo je ngomba kugaruka ko rero ngaha iwacu mu Burundi, abantu bari mu ndongozi baza kubona iyi video ugiye kintu barakwiye kucigaho kandi bagifatira ingingo. Urabona ngaha twe i Burundi hari haba mikoro mato kandi benshi. Abo rero sometimes naba ukunze kubona bariko nabo bari geragereza eti hako nja kuyiba reka mfate ibihumbi 40 ngahe mfise byanje nguri tuntu nze ndatembereza gutya nibangurira gutyo ndaza kubaho. Sometimes rero abantu polisi nakunda kubafata nituramye ko iryo tegeko riva hejuru, kuko n'abapolisi kenshi na kenshi uzabuma ngo itegeko ryavuye hejuru, nituramye aho hejuru ko ari ministere wa commerce canke ko ari gouverneur wa Bujumbura bashize iryo tegeko. Ico ni kintu kitazwi kuko bakubwiye ngo aho hejuru ntibahavuga ntumenya hariho. Hari abadamu muri ville usanga bariko baradandaza ivyamwa, je ku bwanje sometimes bajya bamama baradufasha. Benshi tuba duvuye guhangayika donke ugasanga twazindutse twirukanga hashika ku mugoroba ugasanga nta mwanya ugivye kuja mu isoko, mugabo aba mama barafite utuntu twinshi ngaho ukeneye, barafite intore, barafite tomati, barafite ivyamwa nkeneye, barafite ucubigurira aho hafi ugaca wibandaniriza. Bo bajya rero muri ville kumbure mu bantu muhura mutembera muri ville nibaza ko ikintu mumaze kwibonera, rimwe na rimwe polisi barabasanzariza bijya baba ariko radandaza, hari naho murambona babafata. Donc bajya bamama rero nk'abantu mumenye imyikomo yabo ko ikaze, agiye usanga batukanye, hari nuwo usanga yashavuye gose agakura impuzu agahendera umupolisi. Ntimwibaze ko ico kintu kitari très grave. So indongozi n'ukuri kwa Mungu iki kintu barakwiye kugifatira ingingo. No kuvuga iki, ni ego birashoboka ko hajya muri ville ibyo bahadandariza bishobora kuba kumbure byo gutera umucafu, bakavuga bati rero abantu ntibareke kudandariza ngaha. Mugabo leta n'umuvyeyi, guverinoma n'umuvyeyi, kandi nibuke n'imbonoka zoza nyine cyobera umukuru w'igihugu yazanye, yerekejwe n'icivugo ngo umufuko wose uronke amafaranga ubika kandi umuntu nawe nyene uze kuronka ivyo fungura. Mwabantu mwe ugira ivyo bikunde, impaka umuntu wese yige kwiyungunganya, yige kwigwanako, ivyo kandi bica biheza bigafasha. Rero abo mama batahisemo uje gukora ubumaraya, batahisemo kwescroka abantu, bahisemo kwigwanako, aba mama barakwiye yaba byo nashoboka ahubwo ya banke ni BDF ya banke y'abakenyezi, ahubwo yari kwiye kuba udutahe bakigiza haruguru. Mugabo bategekanirijwe hehe kudandariza bijya vyamwe, donc yashobora kuba hegereye ahahurira isinzi ry'abantu. Murana ko town burya ni nk'ubuzima bw'igihugu. Ku bantu bafise abana ugiye ku kazi abazi kugiye town muri ville,
So aho hantu town ariyo ville ya Bujumbura hitwa ubuzima bw'igihugu, hitwa ubuzima bw'abantu benshi, ari amaronderero abantu byari bikwiye yuko bo barondera ikibanza kigenewe baje bakenyezi n'ivyamwa vyabo n'imboga n'ibiki. Nabonye baragize intuze ya inyubako ya Palais des Arts yahoze ari mairie ya kera. Palais des Arts uyu munsi barayihaye ugwaruka ruri financé par Paege, niho bariko baradandariza. Aho hantu je kubganje navuga ni kugira batabari baje ba mama bari bakwiye gukora list bavuga ati okay aha turatanze par exemple nk'ikibanza gitoya c'aba mama nk'amajana 2 nk'abantu yoba bifashije imiryango myinshi kubaho, byoba kandi bihaye n'akazi ni gukora bari stable baje bakenyezi batari baki bafise imiryango mw'abantu bafise abana ejo abana babo donc urwano mu mama avyuka yirukanga tya dutomate twiwe saa 10 sinzi ko murazinduka ngo murabe saa 10 z'igicugu butaraca baje ba mama muhura bariko barirukanga mwibarabara. Wasanga ziri avoka badandaza canke hariho nibindi bintu usanga baje gutora muri rirara ahantu kure bagenzi nuko aziko afise abana yifuza ko baza kurara bariye bakeneye kubaho. Aba bana ejo ntaho zico bazoba, abo bariko rarondererwa ntaho zico bazoba. Hariho bamwe ushobora no kubura indongozi, harimo abo kubera bakwe, harimo abo kubera bakazana, harimo abazuza kurongora igihugu encore n'ibindi. Rero ndasaba nti aba mama nabo bahabwe uburenganzira bwo kwigwanako. Natangwe ndabakarorero k'ivyo bihugu nagiye nemberamo muri East Africa. Uku kudandaza ku bantu benshi badafise ibibanza nukuri birafasha imiryango myinshi kuronka mikoro, kuronka ukuntu babaho. Nuko nizere ko ubutumwa buzagushikira abo bwega. We nawe uravye video ndagusaba uyisangiza abandi kumbure kino kibazo kizomenyekane. Nuko murakoze cyane, nahutaha. Bye bye.